ku murongo wa 22 ijambo ry'umutwe ravuga ngo Yesu azura Lazaro. Yesu azura nde? Lazaro. Yesu azura nde? Lazaro. Azura nde? Lazaro. Hari hafuye nde? Hari hafuye nde? Inde? Oya nakubajije uwari yafuye. Gari yafuye none yari umuvyara wa Yesu. Nakubajije izina ry'uwari wafuye ico gihe. Eric. Wari kusamara mu biki? Sa? Uri kusamara mu biki? Jewe. Nakubajije nti Yesu yazuye nde kidagiye? Kubijanye n'iki? Ariko iyo bari zandagara ziriko ziracanga bavuga ngo zandagara wakubaza wavuga ko ari mbiya nakubajije ngo igihe Yesu yazura umuntu hari hafuye nde? We yafuye. Ego ishurasha None sise wiwe. ubeshye ndasoma ijambo ry'Imana. Wewe hari hafuye nde kidagiye? Hari hafuye Tabita. Tabita Marita yarinde kuri Yesu. Yari umumama witwa Marita, yari umukuzine wiwe. Niwe yari yafuye. Marita abwira Yesu ati mugenzi iyuza kuba wari hano musazanje ntaba yahwereye. Mbega uyu Lazaro yari yishwe niki? Attention muciyumvira neza kuko Bibiliya ntigifobora. Wewe Kagunira niyo yamugandaguye. iki Kagunira. iki Ingwara bita Kagunira niyo yamugandaguye. iki Mugaru wo kubaza urufugu ishwe kami urufugu ishe rwebyo wo muri Uganda uraruzi Kurike mutasoma Bibiliya urufugu wa Lazaro rurakunani rurabanani Jewe. urufugu wa Lazaro rurabanani Genda ruzi. wewe vuga twumva witonde ishura Lazaro yishwe n'agahweka kuko yarafise imenyetso by'agahweka. nk'ibiki Yarasinzira cyane kandi yarafise na diare. uti Yishwe n'agahweka. agahweka Lazaro wewe Jewe nibaza yuko Lazaro yishwe n'amacinya kubera ko yaguma ajya udukorotse kuvyo komeza wa mutunzi.